umuryango wa Nshahoruri Leonard yagandagwe mu 2022 userukiwe na Ndayizeye Leticia urakomorewe parasera n'inzu biri muri Rohero ya mbere Avenue Muramvya nomero 20 yari muri aya matati. Iyo ni ingingo ya mbere. Ica kabiri, ingingo ya kabiri, Oldest iserukiwe na Bashir Tariq irahebujwe kuri parasera n'inzu vyari muri aya matati. Iza abarongoye mu Severe urufunguruzo ivyo yabikubwiye yabimbwiye uravyemanga aba bantu bose bumva ndavyemanga urakoze nta wundi mukorana canke nta wundi yobaserukira iyo Oldest yo bari ngaha azi igituma turi ngaha nta wundi ahari mugace ndabona uko bahansize bamaze kumifunguzo ndabona ko bavyizeye ati bamaze kumifunguruzo ndabona ko bashimye gushikiriza bavyizeye babishikirije kugira bashikirize izo funguruzo no kuvuga kutuhereka inzu. Uru rubanza uwaguhaye imfunguruzo wamwivuze ko yitwa ngo iki? Yitwa Samir. Niwe horama ngaha kwizina rya Oldest. No kuvuga yuko atuzi. Yiko arabaza. Yego aratuzi ko yaratubonye. Nashaka mbaze imbere yo tubandanya ko yaronse urufunguruzo imfunguruzo ko uru rubanza baruzi abahora baba muri iyi nzu bitwa Oldest baserukiwe na Bashir Tariq mu bakomiseri turi kumwe murumva ko ubu butumwa bwa mbere turonse butomoye bona twobandanya tukagira visite y'inzu bakatwugururira visite y'ama accessoires ama annexe tukatwugururira urubanza rukaba hanyuma ico nita urubanza n'urubanza go gushira mu ngiro mu mpe ya ngingo abo twazananye ingingo nomero 16 agakwego Severe agakwego 2026 yo kwigenekerezo rya 20 ruhuhuma 2026 iyo ngingo yerekeye dossier nomero RCVR agakwego TB agakwego buj no kuvuga Bujumbura agakwego amazero 4 agakwego 2025. Ivyo dusoma no kugira tuvuge tuti hari nimero y'ingingo hari na nomero y'idosiye. Amatata ari hagati yande ari hagati ya Nshahoruri Leonard yagandaguwe mu kwezi kwa gatanu mu 2022 uwo muryango w'abasigwa na Nshahoruri Leonard baserukiwe na Ndayizeye Leticia ari ngaha Ndayizeye Leticia na Oldest iserukiwe na Tariq Bashir. Nivyo tuje gushira mu ngiro uno munsi. Kwimfunguruzo rero twazibonye twaba dufise n'uziduha kubera yaharonse ubwo burwasha kandi bene kuba bahora babanga bavuga bati uru rubanza turaruzi na kare twarabandikiye biciye mu mategeko. Ikete twabandikiye yarashitse mu shiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ikete twabandikiye yarashitse muri commune Mukaza. Ikete twabandikiye yaronse inzego z'igipolisi. Inzego zose z'igihugu zirazi uru rubanza tujemwo. Ingingo tugira dusome ingingo ikwivuga ingingo twasohoye mu kwezi kwa gatano cane zikuru bivuga iki. Hariho ico bita ingingo ya mbere. Umuryango wa Nshahoruri Leonard yagandagwe mu 2022 userukiwe na Ndayizeye Leticia urakomorewe parasera n'inzu
biri muri Rohero ya mbere Avenue Muramvya nomero 20 yari muri aya matati. Iyo ni ingingo ya mbere. Ica kabiri, ingingo ya kabiri, Oldest iserukiwe na Bashir Tarik irahebujwe kuri parasera n'inzu vyari muri aya matati. Ibi nivyo bikuru bikuru, ariko turavuga ikintu kikomeye ku ngingo ya kane, ikizokononekara kuri iyo nzu kuva iyi ngingo imenyeshejwe kizobazwa Oldest iserukiwe na Taruk Bashir. Ivyo nivyo mu ncamake biri mu ngingo nkuru twasohoye mu kwezi kwa gatanu. Murakoze. Tugira rero uyu afise imfunguruzo tumusabe yugurura inzu hose, dutembere amanexe yo bariho mu kigo ari kwizinu bitwereke, hanyuma tuvuge tuti turabonye inzu, turakiriye imfunguruzo. Izo mfunguruzo muri ivyo birori tuza kuca tuzishikiriza umupfasoni Nshahoruri Leticia Ndayizeye, ariwe mfuvyi yavutse kuri Nshahoruri Leonard. Amajambo abiri twohereza ko. Ijambo rya mbere niryo kubwira abatwumviriza ko mu bisanzwe iyi ngingo twafashe mu kwezi kwa gatanu twari twayihaye ikiringo kitarenga amezi abiri. Urumva ko tuhaye umwanya, ikiringo kirarenga, kuko twabonye ko bikenewe yuko dukurikirana neza ingene abantu n'abandi bigenza hasohotse ingingo y'umugwi severe. Ico ni cambere. Amezi abiri rero yararenganye. Ijambo rya kabiri niryo gushimira cane ishirahamwe Oldest n'uri serukira tuzi azwi mu gihugu yitwa Taruk Bashir, ko yubahirije, yemeye, yumvise akamaro k'ingingo. Akamaro k'ingingo isubiza agateka umuryango wa Nshahoruri Leonard waserukiwe n'umukobwa wiwe imfuvyi Leticia Ndayizeye. Turashimiye cyane nk'umugwi. Ese abarundi benshi n'abanyamahanga benshi babafise amatati nkaya, umuco ubonetse bo kwigenza nk'uko umushinga ntahe Taruk Bashir yigenjeje akubahiriza ingingo y'umugwi severe. Ica gatatu duhereza ko nico guhamagara umupfasoni Leticia Ndayizeye tumubone harya kugira ngo twakire imfunguruzo z'iyi nzu duhejeje kutemberamwo n'amanexe yayo. Izi mfunguruzo uzifise twariko turaganira, ngira nsabe azishikirize kw'izina ry'umugwi, nanje ndazishikirize uyu mupfasoni Leticia Ndayizeye. Mupfasoni, ibikorwa nizi mfunguruzo tugushikirije tubikoze dukurikije amabwirizwa y'igihugu, duhereye cyane kwibwirizwa rikuru, ibwirizwa shingiro, ibwirizwa rigenga ubutumwa bwa CVR, n'ayandi mabwirizwa n'ayandi mategeko yose y'igihugu afasha
gusubiza agateka abakatswe cyane cyane muri ibi byerekeye amazu yanyazwe. Munsi itariki 5 ukwezi k'umunani 2026 inzu ishikirijwe ariyo ikiriri hano kuri Avenue Muramvya inomero ya 20. Duheraheze tuvuga tuti tuvuye ngaha dusha tuja mu Bwiza, hariho naho nyene ingingo dushikiriza. Tuvuye mu Bwiza turaca mu Ngagara, tuvuye mu Ngagara turaja Igihosha. Uyu munsi muri Bujumbura ni 1 2 3 4 Kiriri, Bwiza, Ngagara, Gihosha. Ibikorwa nk'ibi kuvyerekeye abarundi bose batwumviriza bizobandanya kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, Butanyerera, Buhumuza,